Okay, hanyuma je Muranzi nitwa Daniel Mugisha, nshaka wunyibwire hanyuma uce Yego. umbwira uyu muntu. Jewe nanje ndi Mpabonayo Siriyake. Mm, Yego, naje n'umugenzi nyene mvuka i Bubanza muri komine Mpanda, igome. nawe n'umunyamakamba. Mm, hanu- Nahora ndamuhanura ego. mubwira inzira yobicishamwo bivanye n'uko yanyeretse ingene yagiye, nkumva ko Eh, abamurungitse koko eh, bamurungitse mu manyanga bamuhetse. eh. Sigura ko agiye gutembera Arabiya hama agaca agaruka ko aba afiseyo direya ikiringo c'amezi 3 gusa kitarenga kuba ku butaka bwa Arabiya. Ko sinakumvise. Ati ati maze amaze kumva ataciye mu kigo, ntiyaciye mu kigo co muri Arabiya. Ngo umaze kugira Muriko ikintu muranywa. ntiyaciye mu kigo kuri cyo muri Arabiya, yagiye kuri viza imeze gute? Yagiye kuri visa visite. Mm, N'amahoro cyane nk'uko mwavyanditse birasiguritse. Hama hariho uwo mwigeze gucisha ku itangazo kuri rezo sosiyo nyene yitwa Irambona Josiane, avuka i Makamba, yarungitswe n'ikigo co ngaha mu Carama citwa Global, mugabo mu mfunyapfunyo canditseko nyambari Bescobe, umenga ni Bescobe, nuko nyene. Ico kigo ni ukuvuga yuko abamurungitse, urabona ko abakobwa barungika hanze bakabarungika bataberetse amaviza yabo uko aba ameze, bo babarungitse ata viza y'akazi babahaye amaviza visite. Ni ukuvuga ko urumva baba badandaje ubuziraherezo bwo kudashobora kuva mu mahanga ku vyangombwa vyagiye bibajanye. Rero harageze igihe ariko aratabaza, niwe yakurungikiye n'ifoto wenyene ubwiwe, niwe yayikwihereye, yari yicaye yambaye agashati k'agakawushi gaciye amaboko gasa na jone, yifunze igitambara akenyeye igitenge, nurya nyene. Niyo foto rero naguhaye na jewe, irya niyo logo y'umupira yari yambaye bamuhaye kuri office. Rero kugeza uyu mwanya nta gakuru kiwe turasubira kumva, mugabo uyu munsi niho noba numvise agakuru konyene gusa ko yoba baramujanye Riyade, ngo ahantu hari ikigo ngo ca ambasade y'abantu begeranirizwaho baba bagomba kuzotahanwa, ariko ntagira ico yambara, ntagira ico agira, ntafise impuzu imwe. Ico nico numvise. Rero twobandanya n'ubundi dufasha dutabaza. Jewe naragiye ku kigo caho yavuye, ndarindira directeur general waho ndamubura, kuko abona bagiye bose bambwira ati directeur general niwe afise rukuru finale y'ibi bintu, kuko niwe barabikoze kurungika abantu kuri visa visite, twe ntavyo tuzi, niwe azi ingene avyikorera wenyene. Rero sinzi hari uwamumpaye ku telefone turavugana, ambwira ngo agira telefone, ndarindira ko azompa inyishu, ndabura uwo munsi. Hageze ku mugoroba ndamurondera, ndamurondeye aranka kunyishura, mvamwo ndamurungikira audio nyene ndamukarira, acabona kunyishura, arambwira nabi ngo bavuganye, ngo abarabo ntibabajana ngo cane, ngo bisaba babajane buke buke. Kuva uwo munsi ntarasubira kunyishura, nguma ndamubaza, ntarigera asubira kunyishura, nkanamutelefona no ku mayinite ntananyishura. Umva rero ko aba ari ikibazo. Umuntu ntabazwi, uwo muntu afunzwe azofungurwa ryari? Uwo muntu afunzwe azotahanwa nande? Nde azomurihira uburyo? Umva nta kintu umuntu na kimwe ashobora kumenya, kuko nta telefone afise, nta kintu na kimwe, nta n'ijwi ryiwe turasubira kumva kuva kuwa gatanu isaha 5 z'ijoro gushika n'uyu munsi. Iyo witwa Joel numva ngo no muri ambasade nyene muri Arabiya, narayiciyeko ndamwandikira, ndamurungikira audio, ndamurungikira ifoto, ariko ntiyigeze anyishura. Nawe ntiyigeze anyishura kandi. Yego, nuko rero vyifashe mu ncamake, nico gituma nari kubabaza kugira ngo numve uko bimeze.
yagiye kuri visa visite. hanyuma avyumvise. yagiye kuri visa visite ivyo nari navyumvise. Eh, Mm. gome hama nkamubwira ati ivyo ntiyemewe kuko iyo si y'akazi, aho ugiye gutembera. ari Saudiya Arambwira ati n'ubundi ari Saudiya none Mm. ari Saudiya, yego ari Saudiya. amaze igihe kingana iki yagiye ryari? Yagiye 2024, amazeyo imyaka 2 n'amezi 6. Yego. Allo? Okay, ndashobora kwifashisha zino audio wampaye, ibi uriko urambwira nivyo wambwiye muri zino audio? Gome ivyo na Sawa rero mbarira wewe ariko ivyo vy'amezi ntabiriyo, n'igihe amazeyo ntavyo navuzemo muri izo audio. Uyu mwanya ariko hariya Riyade, umukozi yamaze gushika Riyade, yamaze gushika Riyade, harya bashira abantu baba batagira ivyangombwa canke bafatiwe amabarabara, bisigura yuko aba ari muri Sakana. Voila. none nawe ni hari Umubosi rero none nawe ni hari rero nta mpuzira, bisigura ko yoba yaratorose yaravuye kuri iyo nzu akibarabara, abapolisi bakamujana hama bakabona kumushikana iyo Sakana. ni hari nawe uyu mwanya rero ni hari, ariko je narageze no kuri ambasade ikigo camurungitse, kiya kigo camurungitse ngaha kiri ngaha mu ntuze Bucarama. Yagumye nyene twaranashwanye mbere n'umudeje kuri telefone, ambwira ko bafise byinshi ariko barakora. Ndamubaza, wewe ivyo uriko urakora bisumba ubuzima bw'umuntu, muri bloke murungika abantu mubaguri uzi ko atazotaha, ati ukagurisha umuntu uzi ko atazotaha. Ntunamubwire ati niwashikayo undondere nzokubwire rukuru finale utegerezwa gukora kugira ngo utahe, ukihorerera ngo ikibabaje ngo yakoze ngo wagomba yakubwira ko yiyongeje, wagomba mugabura umushahara, ibyagufasha ikivyo byose, ahubwo iciza no kubaza iti nzotahuku hejeje bigenda. Ngo kibabaje ngo yagize iki? Ngo kibabaje ngo nuko ngo yiyongeje ngo agakora ngo ko yanakwandikiye ugasoma audio yiwe utigeze unamwumviriza ikibazo afise ko yabimbariye mu telefone yawe ko biriyo, warigeze umwishura? Ivyo vyose byari kubikubwira kugira ngo bigufashe iki? Mugabo barabaha amafaranga. Ikigo cyamurungitse wavuze ko uwo mugabo nimba ari umugabo yamurungitse yitwa gute? Yitwa Ndikumana Karufame, yambari kabana yitwa Ndikumana, niwe deje w'ico kigo. Cyitwa gute ico kigo nacyo? Nabonye ni ikigo nabonye handitse ko mu mpfunyapfunya ni KOB. Okay, sawa. Nakibonye. Nakibonye. Yego. Kaya gapira urya mukobwa yambaye ico kigo cyaho. Hano bamumpaye yitandiye ariko. Yego namuguhaje yitandiye, nubwo yaguhaye ifoto yiwe yambaye igitambara n'agakawushi k'agashati. Ntawe nibuka mugenzi kuko kujya nkora byinshi cyane birengeye ubwenge bwanje, utamuzanye ngaha nyene ngo mubone zishobora kumwibuka. Akiri tari nk'umuntu weje mw'iyi minsi ibiri nshobora guca ndamwibuka cyane, mugabo haize iminsi sindamwibuka.
N'uryo kuwa gatanu sikera uryo kuwa gatanu mw'ijoro yitwa nde? Josiane Irambona. Yego. Okay, bandanya amarezo numva yaraje. Rero maze kumubwira ko bagurisha abantu bunyamaswa bakabaha amafaranga bakeneye babereke visa bakabajana mu manyanga kandi ntanamubwira ati niwashikayo uratundondera hari je nkina ko tuzovugana basi kubera ko uzi ko umurungitse mu manyanga ubimubwire yagezeyo ati nihagera kutaha uzobigenza uku kugira ngo ntuheriyo canke je hari naho nopfa mugabo nkapfa nabikuburiye wewe barihorera bakagira parasema sans suite umuntu bakamudandaje ubuziraherezo akazogwa hiyo canke agakubitirwa hiyo mu bintu batazi bonyene kandi aribo babikoze abakozi nabo bariko bazira ubusa mu bintu batateguye vraiment. None mwe nk'umuryango wiwe nk'inshuti ziwe mubajije ambasade y'u Burundi muri Arabia Saudite ati hariho ikigo cyemewe n'amategeko cyarungitse umuntu gukora muri Arabia Saudite bamuhereza visite apana visa de travail, ambasade yabishuye gute? Je ntabarusha Jowe sinzi ko uwitwa Jowe mwamumuzi muri ambasade nyene mwamumva nije ndamuzi rero. Jowe urashaka umubaze iyi nimero nyene undo tuvuganiyeko jewe naramwandikiye ndamurungikira n'irya foto nyene ndamusigurira ndamusaba ubufasha akiri broke nyene akiri mu iyo nzu y'umuboss ariko n'uyu munsi ntiyigeze ananyishura Jowe ndanamutelefona kuri apere ya WhatsApp nahone telefone ntiyigeze ayifata. Hari ku munsi wa Mungu niho namwandikiye ndamurungikira na audio encore n'ifoto byose nta kintu na kimwe yigeze anyishura. Uwo munsi tuvugana ukeneye ubufasha bumeze gute kuri umuntu wawe? Uyu munsi tuvugana ikintu gikenewe cyane nuko kubera ko nyambari yashikanyweho n'umubosi aho onya Karasani muvuzi ni Karasani ishura bikeya ni muri Sakana ishura bike Sakana. Uyu munsi tuvugana ushaka ubufasha bumeze gute kuri umuntu wawe? Isaba ko ataha kuko nivyo akeneye gutahanwa kuko yajanyweho n'umubosi azorindira naho bameza 3 pako umubosi azana itike no kuvuga ko urumva ntashobora kuvaho mugabo yajanyweho n'igipolisi byo birihuta ataha kubasha murondere nyine ataha yihuse. Rero ntituzi ko yajanyweho n'umubosi canke yajanyweho n'igipolisi kuko nawe yaciye ku muntu bapunganwe ariko kubera ko wahamaze amezi 2 ariko abwira mwene waba ari Arabia nyine ati jewe umva kubera hamenyereye baciye ku telefone ya fixe yo ku biro yasabye acara mutuma ati uramvugira uyu muntu ko mfunzwe mugabo meze neza atangorane ariko umvye ko ntangiriye nimero aze kurondera uri Burundi ababwira amakuru ko ndi muzima mugabo mfunzwe bansabire ku mubosi inimero yabo barayifise naho rankorera no ku biro no kuri office navuye ku Burundi bavugane bansabire n'impuzu basi nambare ko nta mpuzu zise nambara. Nico rero yatumye urumva cyatumye dusubira kumva duhangayitse no bamye ku biro no bavukana muga ntibamusanzeho no witwa Irambona Josiane Nigome. Uri kuranyumva nimba kuranyumva kora mu telefone yawe kubera wayugaye. Okay byari byikubye kuri miwe kuri meet je naye nakumva haguma nishura sawa ubimeze neza. Sawa wewe wavuze yuko uyu Josiane yagiye Irambona Josiane yagiye ryari? Yagiye 2024 amazeyo imyaka 2 n'amezi 6 umva yagiye mu ntango. Asafirishwa n'iki kigo yagiye Yegome hanyuma kimusafirisha kuri visa cyo kwandika umana kimusafirisha kuri visa visite kuko mu mpapuro namusavye mu mpapuro namusavye amfotorere ivyo afise impapuro afise zose kugira ngo tubone amanimero mu gihe yogira ikibazo nk'etwo mutabariza nabibonye mwizo mpapuro za visa bamuhaye zige mukagendana
ari visa visite iki ngo kigo ndabifise ikigo urazi aho gikorera? ndahazi neza cyane arahageze ku munsi wa gatanu Urakoze cyane. ku munsi wa mbere niho nahagera Ndakugira inama gitondo. ndakubwira uburyo ikintu uzokora ibintu byawe bizogende neza mu rwose ndakivugira ngaha kubera ibintu bariko barakora na kamaramaza honyene urazi bino bintu yuko bino bintu bitemewe n'amategeko bakoze. ivyo ntivyemewe n'amategeko n'ubundi Wewe urashaka kurungika umuntu kuri visa visite kuvizita kandi agiye gukora agiye akazi ku kazi none baba babona ko ageze gutaha. Ikindi kibazo gica kivyuka iyo ageze gutaha uyu muntu azotaha gute? Urumva ntibibaho ntabwo acaha urumva ashahira hiyo urumva canke ugasanga arishwe n'abamukoresha kugira ngo ntibamurungike kubera baba bazi ko yagiye mu manyanga erega abamukoresha nabo baba babizi. Ega siko amanyanga barimo banashaka burya bajya bamutunze mu rugo ntugire ngo baba banabinezwe cyane gusa iyo bamaze kumenya ko leta izi ko uwo muntu ahari hageze ko ataha birabafekita kuko baca babaharurira iminsi yahamaze amafaranga yabwirizwa kuba yarahaye leta nk'umuntu agiye kuvizita kuko amezi atatu aheze urazi ko aca ariha viza. Ni ukuvuga ko umubose ngo yamurihira ngo assurance ngo amezi atatu nivyo deje we yanyiciye ku telefone iyo assurance yarakweretse ntuzenya ivyemezo na hamwe yabimbwiye kuri telefone gusa kuri apere. Mugenzi ubwo n'ububeshi uranyumva? Ego ubwo n'ububeshi nta assurance yamurihiye kuko iyo aba bamurihira assurance bari kumuhitika agataha. None ni kubera ikibageze aho batamu gusa mu ntango ntibyumvikanye neza ukuntu yagiye kuri sakana niwe yijanye canke ni boss yamujanyeyo. Navuze ati ikinyemeza ko ari we yijanye nuko ata mpuzu yagiye ajanye nicyo kinyemeza ko atari umu boss yamujanye kuko bwa mbere bari bagombye kumudandaza ngo aje gukora mu yindi nzu bikunde amafaranga bamudandaje bayatumemwo uwundi mukozi baramuhaye impuzu baramubwira atekera ibyawe byose neza aratekera aragenda yagiye yahageze asanga ntafungura ahamara iminsi atariye avuga ati jewe nimunsubize iyo munkuye byihuse acabona kumusubiza hamwe yari asanzwe ari ahageze acahamara iminsi ibiri bataramuhemba n'amafaranga baramufitiye baca barayamuhembya musi wa gatanu ku mugoroba w'ijoro niwo musi baca baramwatse na telefone byose bigaca babloki. Bisigura ko rero hagati yo kuwa Mungu no kuwa mbere ashobora kuba ariho yace yihibarabara amaze kubona ko bamwase ivyo bintu akagenda imbokoboko. Urabona utorose nta bintu jana. Birumvikana nyine burya umuntu ariko arahunga urupfu ibi birumvikana ko yagiye ahunga urupfu. Yego bivanye n'ivyo bariko arabona. Birumvikana ko yagiye ahunga urupfu kabisa. Ariko yaba ari umubosi yamujanye yari kumubwira ati tora yashagoshi yawe tugende kuko na passport bari bayimuhaye kuwa gatanu yarayifise aramfotorera naho bitabona neza arabinyereka ati passport ngiye barayimpaye. Amubwira ngo mu minsi ine urumva ngo mardi ngo nzoba ngiye gutaburiza itike ngo y'indege ngo ndiko ndavugana nabo kuri office ngo tuje gutera finga kugira ngo bikunde ngo uronke itike y'indege kubera ko urumva umuntu agiye mu manyanga nta nayigama abafise ntibamugurira yigama urumva mutunguko uburyo bwari ku munsi wari wose bakenera bashobora kugupakira bakaja aho guta kuri wasaka ku mwavu ahubwo ukagwa hiyo iyo gutunze igihe kinini mu gutwara bakuvuza bakuzanira imiti mu nzu yo kuvuza gute kandi akutwaye mu mategeko waje amufata honyine no mu nzira igipolisi kigufashe kikakugusaba byangombwa bagasanga ntumufise barabitinya gose baratinya amategeko. Niyo mpamvu iyo umaze imyaka ibiri ndabagira inama abantu nk'aba iyo myaka ibiri igihera citarahera buri minsi mikeya baca basohoka bakagenda bakibarabara bakijana mu gipolisi bagaca bisigura mugabo ivyo mba nabibwiye umuntu nawe bari ati umva niyo bakuniga wewe umuvyimba wawe wemere ubikwe ku gipolisi mugo ntiwemere gusubira mu iryanzu kuko mu iryanzu uzocupfa bizaba biheze. Ati rero wewe niyo bakuniga niyo bagira gute niyo baguterura bajya amenyo ntibashaka guterura uriko bajya amenyo ntibibaho urumva.
rero nama ndababwira ati wowe uzi ko wagiye kuri visa visite bizokugora gute bama bagarukira mu kibuga c'indege ugezeho bagasanga wagiye kuri visa visite bagaca babwira ati subira indani wowe uri muri sura inyuma Saudiya banza ugende uzobanza uriha ideni uheranye yego kugira ngo utahe nuko kabisa urumva ko aba ari ikibazo reka aho rero rero bake bagore bose barumvayo ntibabereka amaviza bagiyeko niyo ngorane bafise uko twamaze kumenya ahari rero ko twamaze kumenya ahari ko ari muri Sakana wowe reka duheze kino kiganiro hanyuma uze inbox hanyuma turabe uburyo tugerageza ndakwereka inzira ducamo kugira ngo uce ahandi hantu turabe ko hoho vyofata umurongo sawa mugabo mu gutanga ubutumwa je mbwira abantu bankurikira hariho ibigo bimwe biza biranyidogera bivuga ngo ndavyinjirira mu buzima none mubona nk'ibi twobinuma bigaca biherera hehe nk'ubu uyu wewe waragiye urabitura yego ubituye none icyo bagufashije nta kintu na kimwe bamfashije yambwiye ngo baravugana ndanamwifuza n'inyinshi none mwavuganye gute kubwira icyo mwavuganye kugira twumve ikiriho kirakogwa n'uyu munsi n'iyi saha ntarigera mpenyesha ambasade ikanka kwitaba ubu rero aho utagiye muri ministeri ngomba je kukwereka umuhora ahura muri ministeri kandi muri ministeri bazogufasha kandi nanje nzogerageza tubikorane kandi bizogenda neza muri ministeri aya manyanga ntibayemera oya wanashaka bino bintu bakoze mu bushiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu iyo ugiye ukivuga neza nk'uko urazavuga ukuntu tugikora uyu muntu babwirizwa kumureka ipera kubera nta mpamvu n'imwe yotuma aguma muri Saudiya kandi yarahenzwe kandi ikigo cyamuhenze kihari ahubwo ikigo cyamuhenze cyo kikamurongekayo sinzi uko amateka bitegekanya ivyo bazovyimenyera mugabo kibwiza kugira inguvu kugira atahe kuko nicyo cyamuhenze uraje gucuruza umuntu agacahera burya naba numva je sinigera nkoresha terme yo gucuruza mvuga ko ari kubarungika kubera ko ndazi ko bibafasha bakabaho neza mugabo rero abantu bavuga ngo ni kubagurisha ugasanga ivyo bavuga rimwe rimwe no kuri none nk'ubu tuvuze ko bamugurishije twaba tubeshe ivyo ntawe beshi baburimo kuko uba wakoze ikintu kizi kandi utanabwiye n'uwo mugikoranye kizogenda gucyanya bishike bigende gucyama nawe wiro turuve gucyanya uve muri ico kintu ugiyemo ntumva kuba wagurishije wakoze ikintu uzi aba ari diri yakoze idiri iyi ni idiri yavuze ati werekana mbona muguhe nk'uje muri visite uca umugumya wanashima ndiko ndanamushwanira namubariye ati tubwira ikigo yaciyemwo muri Arabiya hama tukirondere kimutore hama kimushire mw'iyo office yaciyemwo akishika Arabiya kugira ngo wowe azotuma agwaho base nka kurya abandi wumva bariko baragwaho canke bigi ubona mugabo atari ko aragwa mu nzu y'umuntu ariko aramukoresha nkamucira ufuni na buhoro agwe mu bandi yavuye mw'iyo nzu base ntabishu yampaye Ahishe ngushaka bigende gute ngo nangu nyitabaza ngo bigende gute ukandi uzi ko atasho nsenda mufasha ngo naje ngunda bisaba uko nyene avyumva oya ibyo koko bihagarara no kuri akana kamara amaza no kuri kwimana ivyo birumvikana ve bintu by'amare leta nakwiye kubihagurukira biraba je hariho no nabwiye ndiko ndamubwira ariko arambwira ati procedure zindi zocamwo no kumwicura ku butungane bakamurevoka ntiyanibagiye no kumbwira ati utibagiye ko bage abantu usanga baba barikomeje ngo baba barikomeje umva amaze kuva ko baba barikomeje n'irindi jambo rirerire ushumenga nibihangange n'intakogwako mpaka bari hatari twese ngo babitubwira ngo barikomeje ngo ntaho tuzobagira mugabo iyo utari kuragira nabi iyo uvuga ukuri burya no bisanzwe burya mu butungane hari igihe uhura n'umucamanza atabera amanyanga agashaka gucira urubanza ariko si bose hari abo usanga bahengamye nyene kubera nabo nyene ubuzima mugabo hari igihe usanga uhura n'imvuga kuri igaca urubanza ikarutumbereza uwo yikomeje agakomereka
cyane rwose. Rero urumva ivyo ntitwobitinya kuko kuvuga ngo barikomeje, iyo ni terme bakoresha nyene mu gutera ubwoba abantu, mugabo turazi ko ubutungane hari igihe bukora, n'ubwo ubutungane bugoyagoya bwacu birazwi, mugabo ntiboca bavuga ngo barikomeje mu kudutera ubwoba. Rero nta butungane turinda kujamwo, noneho hariho ababijejwe tubwirizwa kwitura tukabereka neza umuco ukuntu umeze. Je nkwijeje ko umuntu wacu azoza, ntazoherayo sikizima atarapfa. Yego, merci. Kugerageza reka nugare ikiganiro hama nza inbox tuganira kandi kanya gatoya ndakwereka iyindi nzira dukorane turabe uko vyogenda. Sawa. Okay. Bakunzi banje rero nshuti munkurikira ngaha kuri chaîne ya YouTube Daniel Mugisha, bino bintu birababaje, birababaje. Umuntu wawe ari muri Arabie Saoudite uzi ko yagiye kubaho neza kurondera ubuzima, hanyuma ejo ugaca ubona bakubwiye ngo ntazotaha kubera ko yagiye muri visa visite ata n'ivyazi. Ibi ni ibintu ni guhonyanga agateka kazina muntu, kandi vyari bikwiye guhanwa n'amategeko. Yego, reka rero tugire inguvu mwene wacu tumufashe, kandi ndazi ko mushiki wacu azotaha.